Murakaza neza kuri Kivora Media. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntukibagire gukanda subscribe, ukanda n'akazogera kugira ntuzosigare inyuma y'ibiganiro vyubaka ubuzima, umuryango neza ukaza. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku ngingo ihambaye cyane, imico n'imigenzo vy'umukobwa mwiza yokubaka urugo. Muri iki gihe abantu benshi bibaza igituma ingo zimwe zirama, izindi nazo zikubakana ntizimare kabiri. Hari abibaza bati mbega n'ubwiza, ni amafaranga, ni amashure, canke hari ikindi kiruta ivyo vyose? Ukuri ni uko ubwiza bw'umubiri bushobora gukwegera umuntu, ariko imico myiza niyo ituma urugo rurama. Umukobwa ashobora kuba mwiza cyane mu maso, ariko iyo atagira indero, ukwicisha bugufi, urukundo n'ubwenge bwo kubana n'abandi, urugo rushobora guhura n'ingorane nyinshi cyane. Ariko kandi birahambaye kumenya ko iki kiganiro kitagamije gusuzugura abakobwa canke kubagirako amakosa yose y'ingo. Oya, kubaka urugo ni inshingano z'umugabo n'umugore bose. Ariko uno munsi turiko twibanda ku mico umukobwa yokubaka urugo yoshobora kwimenyereza kugira abe umugore afise akamaro umuryango wiwe. Nimba uri umukobwa, ikiganiro gishobora kugufasha kwitegura ejo hazaza. Nimba uri umusore naho kirashobora kugufasha kumenya imico yo kurabira kuwo muzokubakana. Nimba uri umuvyeyi naho kirashobora kugufasha mu kurera abana bawe. None rero guma turi kumwe kugeza ku musozo, kuko hari imico myinshi abantu bamwe bafata nka mito, ariko ariyo kubaka urugo rwiza kandi rukarama. Reka duce dutangura n'umugenzo wa mbere. Ica mbere, umukobwa mwiza yo kubaka urugo arangwa no kubaha. Ica mbere kiranga umukobwa yokubaka urugo ni ukubaha. Kubaha si ugutinya, kandi si ukwemera akarenganyo. Kubaha ni ukumenya guha umuntu agaciro akwiriye kubera ko ari umuntu. Umukobwa yubaha arubaha abavyeyi, arubaha abo bavukana, abo babana, abagenzi n'abandi. Iyo amaze kubaka urugo yubaha umugabo wiwe, ariko nawe akubahiriza agaciro kiwe. Kubaha bigaragarira mu majambo avugwa, mu buryo umuntu yifata no mu buryo umuntu yakira abandi. Hari abakobwa bavuga nabi, bagatukana canke bagasuzugura abantu. Bene uwo muntu ashobora kugira ubwenge bwinshi canke ubutunzi bwinshi, ariko kubura icubahiro bituma abantu bamugendera kure. Urugo rwubakwa n'icubahiro. Iyo hari ukubahana hagati y'abubakanye, biroroha gutorera umuti amatati. Witonze kuvuga neza no kubaha abantu bose, mbere niyo mutavuga rumwe. Ica kabiri, indero nziza ni itunga riruta ubutunzi. Abantu benshi barondera ubwiza bw'inyuma, ariko indero nziza niyo iramba. Indero ni uburyo umuntu yigenza mu buzima bwa misi yose. Umukobwa afise indero aba azi kuramukanya, aba azi kwakira abashitsi, aba azi kandi kuvuga igihe gikwiye no guhora igihe bikenewe. Aba azi gusaba imbabazi iyo yibeshe, aba azi gushima iyo afashijwe. Abavyeyi bavuga bati umwana aregwa ntaboneka. Niyo umuntu ava mu muryango uciriritse canke ukenye, iyo afise indero nziza arubahwa aho ageze hose. Urugo rukeneye umuntu afise indero, kuko ariyo ituma haba amahoro n'ituze. Ica gatatu, ukwicisha bugufi. Hari abantu bibaza ko kwicisha bugufi ari intege nke. Siko biri. Kwicisha bugufi ni ukwemera kwiga, kwakira impanuro no kutigira ubuzi byose. Umukobwa yicisha bugufi ntiyirata ubutunzi, amashure canke ubwiza. Iyo habaye ukutumvikana, arabanza gutega amatwi aho guca ashavura. Ukwicisha bugufi gutuma umuntu akundwa kandi yubahwa n'abandi. Ica kane, kuba umunyakuri.
Ukuri ni inkingi y'umuryango. Kubesha bishobora gutuma umuntu aronka akarusho k'igihe gito, ariko amaherezo ukuri kuratsinda. Umukobwa w'umunyakuri avuga ukuri, yubahiriza ibyo yemeye, ntahisha ibintu bihambaye, ntakunda ububeshi n'amayeri. Iyo ukwizerana kwabuze mu rugo, urukundo ruragabanuka. Nico gituma ukuri ari kimwe mu nkingi zikomeye z'urugo ruramba. Icya gatanu, kuvuga neza. Ijambo rimwe rishobora kubaka umuntu, irindi rikamusambura. Umukobwa yokubaka urugo amenya kuvugana ubwitonzi. Ntiyihutira gutukana, gusakuza canke gukoresha amajambo ababaza. Ahubwo arashobora kuvuga ikibazo ciwe mu mutuzo, akumviriza uwo bavugana kandi bakubahana. Abantu benshi ntibatandukana kubera ukubura urukundo gusa, ahubwo batandukana kubera uburyo babwirana amajambo. Kuvugana neza ni ubuhinga umuntu ashobora kwiga no kwimenyereza. Niwitoza kuvuga amajambo meza, uzotuma n'abakwegereye bumva batekanye kandi bubashe. Icya gatandatu, umukobwa mwiza yokubaka urugo arangwa n'urukundo nyarwo. Urukundo si amajambo meza gusa, isi ni impano z'agaciro. Urukundo nyarwo rugaragarira mu bikorwa vya misi yose. Umukobwa afise urukundo aritaho abo babana, arabafasha, arabitwararika, kandi arababarira iyo habaye amakosa. Ntanezerwa no kubona abandi bababara, ahubwo arondera ico yokora kugira abafashe. Mu rugo, urukundo nirwo rutuma abantu bihanganirana mu bihe vyiza no mu bihe bigoye. Nta rugo rutagira ibibazo, ariko urukundo rutuma ivyo bibazo bitorerwa umuti mu makimbirane, ahubwo bigatorerwa umuti mu biganiro no mu kubabarirana. Baza umutima wawe uti mbega ndakunda abantu kubera ico mbamfitiye, canke ndabakunda kubera ko ari abantu? Ica ndwi, ukwihangana ni inkingi y'urugo ruramba. Hari igihe ibintu bitagenda nk'uko tuvyipfuza. Hari igihe amafaranga aba make. Hari igihe umwe mu bubakanye agira intege nke canke agira ibibazo mu muryango. Umukobwa yokubaka urugo ntahungabanwa n'ingorane zose. Arabanza gutuza, akiyumvira neza, aho gufata ingingo yihuse ishobora kwonona urugo. Kwihangana ntibisigura kwemera akarengane. Bisigura kugira ubwenge bwo gutandukanya ikibazo cy'igihe gito n'ikibazo gisaba ingingo ikomeye. Abantu benshi baricuza kubera amajambo bavuze bari bashavuye. Nico gituma ukwihangana ari ingabirano ikomeye. Icya munani, gukunda ibikorwa no kutaba umunebwe. Urugo rwiza rwubakwa n'abakunda gukora. Umukobwa mwiza ntiyitega ko abandi bazomukorera byose. Arakunda kugira ico aterera mu muryango, yaba mu mirimo yo muhira, mu kwitaho abana, canke mu bikorwa biteza imbere ubutunzi bw'urugo. Ubunebwe butuma amahirwe menshi apfa ubusa, ariko umukozi aronka icubahiro, kuko abantu bamwibonamwo nk'umuntu ashoboye kandi yizigirwa. Niyo umuntu atanguye afise bike, gukunda ibikorwa bituma ashobora gutera imbere buke buke. Icya cenda, isuku no gutunganya ibintu. Isuku ni kimwe mu bimenyetso vy'uko umuntu yitaho ubuzima n'abo babana. Umukobwa yokubaka urugo aritwararika isuku yiwe bwite, isuku ryo muhira n'aho akorera. Urugo ruteye isuku rutuma abantu bagwishimira kandi rugafasha kwirinda indwara nyinshi. Ariko kandi isuku si ukwerekana ibintu by'agaciro gusa, ni ugukunda gutunganya no kubungabunga ibyo mufise n'aho vyoba ari bike. Icya cumi, kumenya kubika ibanga. Hari abantu bavuga ibintu byose babonye canke bumvise. Bene uwo muntu aragora kubana nawe. Umukobwa mwiza amenya kubika ibanga. Ibyo yumvikanye mu muryango canke n'abagenzi ntavyamamaza ata mpamvu. Kubika ibanga
bituma abantu bakwizera. Iyo ukwizera kubatswe n'umuryango urakomera. Ariko kubika ibanga ntibisigura guhisha ibibi canke akarenganyo. Iyo hari ikintu gishobora guteza akaga, umuntu akwiye kurondera uwogifasha kugitorera umuti. Imico itanu tumaze kubona niyo yubaka urugo rw'amahoro: gukunda abantu by'ukuri, kwihangana mu bihe bigoye, gukunda ibikorwa no kwirinda ubunebwe, gukunda isuku no gutunganya, kumenya kubika ibanga no kuba wo kwizera. Iyi mico ntivukanwa, irigishwa kandi iramenyerezwa. Uko umuntu agenda ayitoza, niko agenda arushiriza kuba umuntu afitiye akamaro umuryango n'igihugu. Icya 11: kubaha Imana no kugira indero yo mu mutima. Nubwo abantu batandukaniye mu myemerere yabo, hari ikintu bahurira. Umuntu afise umutima mwiza w'indero akunda kuba inkingi y'umuryango. Umukobwa yokubaka urugo arangwa no kubaha Imana, gusenga, gukora ibyiza no kwirinda ibibi. Igihe habaye ibigeragezo ntiyihebura, ahubwo arondera inkomezi mu kwizera no mu gukora ibikwiriye. Kubaha Imana bituma umuntu arushiriza gukunda ukuri, imbabazi, ukwihangana n'urukundo. Urugo rwubakiye ku ngingo nziza z'umutima ruba rufise amahirwe menshi yo kurama. 12: gukoresha neza amafaranga. Abantu benshi bibaza ko amahera menshi ariyo yubaka urugo, ariko ukuri ni uko ubwenge bwo gucunga amahera aribwo bufise akamaro. Umukobwa mwiza ntakoresha amafaranga yose ku bintu bidakenewe. Azi gutunganya ico ashaka n'ico akeneye. Azi kuziganya no gutegura ivyo umuryango ukeneye no kwirinda amadeni adafise akamaro. Urugo rwinshi rwarasenyutse kubera ugusesagura canke kutumvikana ku mafaranga. Icya 13: kwirinda amazimwe n'amajambo aserereza. Amazimwe ni nk'umuriro muto ushobora guturira ishamba ryose. Umukobwa yokubaka urugo ntiyirirwa avugana nabi n'abandi canke agukwiragiza inkuru adafitiye ivyemezo. Azi ko ijambo rimwe rishobora gusenya ubucuti, umuryango canke izina ry'umuntu. Aho gutwara amazimwe aratwara amahoro. Aho kuvuga ibibi by'abandi aravuga ivyubaka. Icya 14: gukunda amahoro no gukemura amatati neza. Mu rugo hazokwama habamwo ukudahuza rimwe na rimwe, ariko ikibazo si ukuba amatati abaho, ahubwo ni uburyo akemurwa. Umukobwa mwiza ntiyihutira gusakuza, gutukana canke kwihora. Arabanza gutega amatwi, akavuga mu bwitonzi, akemera gusaba imbabazi igihe byabaye ngombwa. Azi gutsinda impaka atari byo bihambaye kurusha gukiza umubano. Umuntu akunda amahoro atuma n'abamukikuje bumva batekanye. Icya 15: kwitaho kwiga no kwiteza imbere. Kubaka urugo ntibivuga guhagarika kwiga. Umukobwa mwiza ahora ashaka kumenya ibishasha, kwiga imyuga, gusoma ibitabo, gukurikirana inyigisho zubaka no kwiteza imbere. Uko umuntu yiyungura ubumenyi, niko arushiriza gufasha umuryango wiwe gufata ingingo nziza. Ubwenge ni ubutunzi atawoshobora kubwiba. Muri iki gice twabonye ko umukobwa yokubaka urugo akwiye kubaha Imana no kugira umutima mwiza, gucunga neza amafaranga, kwirinda amazimwe, gukunda amahoro no gukemura amatati mu bwenge, guhora yiga kandi yiteza imbere. Iyo niyo mico yiyongeye kuyo twabonye mu bice bibiri vya mbere. Umuce agenda uba umufasha mwiza, umuvyeyi mwiza n'umuntu mwiza. Icya 16: kuyibesha agaciro.
kwihesha agaciro. Igice ca 16 kwihesha agaciro. Imwe mu mico myiza umukobwa yokubaka urugo akwiye kugira ni ukwihesha agaciro. Kwihesha agaciro bisigura kumenya ko ufise agaciro nk'umuntu, ukirinda ibikorwa canke imyifato igutesha icubahiro. Ntukwiye kwemera gukorerwa ivyo umutima wawe n'ijwi ryo mu mutima bikubwira ko atari vyiza, kandi ntukwiye gukora ikintu cose kizotuma wicuza mu nyuma. Umuntu yihesha agaciro arubahwa n'abandi, kuko nawe aba yitwaye mu buryo butuma bamwizera. Ca 17 twirinda ingeso mbi. Ingeso mbi zishobora gusenya ubuzima n'urugo. Muri zo hariho kubesha, ukuborerwa gukabije, ubusambanyi, ishavu, udacunga, ubunebwe, n'ukwama ushaka gutongana. Nta muntu atagira amakosa, ariko umuntu w'umunyabwenge arayemera kandi agaharanira kuyahindura. Kwemera gukosorwa no kwikosora ni ikimenyetso c'ubukure. Ca 18 kubaha no kwakira umuryango w'uwo muzobakana. Iyo abantu bubakanye ntibaba hubatse abantu babiri gusa, ahubwo imiryango ibiri ihuye. Umukobwa mwiza arubaha abavyeyi, abo bavukana n'inshuti z'uwo bubakanye, kandi akabikora mu rugero no mu bwitonzi. Ivyo ntibisigura ko agomba kwemera akarengane. Bisigura ko yihatira kubana neza n'abandi no gukemura ibibazo mu mahoro. Kubaka ubucuti bwiza n'imiryango birafasha urugo gukomera. Ca 19 umufasha mwiza aho kuba umunwanyi w'amakimbirane. Urugo ntirukeneye umuntu ashaka gutsinda impaka igihe cose. Rukeneye umufasha azi gukorana n'uwundi, gutanga ivyiyumviro mu bwitonzi no gushigikirana. Iyo umwe afise intege nke, uwundi akamushigikira. Iyo umwe yishimye, uwundi akanezerwa. Iyo umwe akoze ikosa, barondera uburyo bwo kurikosora aho gutyozana. Urugo si ikibuga c'intambara, ni ikibanza co gukundana no gufashanya. Ica 20 kwama witegura kuba umuntu mwiza kuruta ejo. Nta muntu ashika ku rugero rwo kuvuga ati jewe naratunganye. Ubuzima ni urugendo rwo kwiga no kwiteza imbere buri munsi. Ibaza uti hari ico nize uyu munsi, hari ico nakosoye ku nyifato yanjye, hari umuntu nashimishije, hari ico nakoze cotuma ejo mba umuntu mwiza kuruta uno munsi. Iyo umuntu ahora yisuzuma kandi yiteza imbere, arushiriza kuba umufasha mwiza n'inkingi y'umuryango. Twabonye ko umukobwa yokubaka urugo atarangwa gusa n'ubwiza bw'inyuma, ahubwo arangwa n'imico yubaka ubuzima n'umuryango. Twavuze ku kubaha, indero, kwicisha bugufi, ukuri, kuvugana neza, urukundo, ukwihangana, gukunda ibikorwa, isuku, kubika ibanga, kubaha Imana, gucunga neza amafaranga, kwirinda amazimwe, gukunda amahoro, kwiteza imbere, kwihesha agaciro, kwirinda ingeso mbi, kubaha imiryango, kuba umufasha mwiza, guhora wikosora. Iciyumviro nyamukuru ni iki: imico myiza ntivukana, iraregwa, irigishwa kandi iramenyerezwa. Kandi si abakobwa bonyene bayikeneye, n'abasore, abagabo n'abagore bose barayikeneye kugira bubake imiryango ikomeye n'igihugu ciza. Muri iki gihe abantu benshi bibanda ku bwiza, ubutunzi canke ibindi biboneka n'amaso, ariko amaherezo ikirama mu rugo ni urukundo, icubahiro, ukuri n'imico myiza. Ibisigaye ni ibintu umuntu agenda ayongerwa ku buntu. Bakunzi ba Kivura Media, turashitse ku musozo w'iki kiganiro cacu. Twize hamwe ku rugo rwiza rutubakwa n'ubwiza gusa canke n'ubutunzi gusa, ahubwo bubakwa n'imico myiza, urukundo, ukubahana, ukuri n'ubwenge bwo kubana n'abandi.
Ndagusavye ko utazogarukira ku kumviriza ibi gusa, hitamwo nibura umugenzo umwe canke ibiri wiyemeje gutangura gushira mu bikorwa ku buno munsi, niho ubuzima bwawe buzotangura guhinduka buke buke. Kandi ndashaka gusubiramwo iki kintu gihambaye, ikiganiro nticari kigamije kunegura abakobwa canke kubagirako amakosa yose, ahubwo cari kigamije kwerekana imico myiza ifasha umuntu wese kuba umufasha mwiza mu rugo. N'abasore n'abagabo nabo nyene barakeneye kugira imico myiza kugira urugo rwubakwe ku rukundo no kubahana. None wewe uvyumvise kwiki? Ni uwuhe mugenzi ubona ari wo ukomeye kuruta iyindi mu kubaka urugo? Canke hari uwundi twibagiye ubona twokongerako? Tubwire mu gice c'ivyiyumviro commentaire, kuko ivyiyumviro vyawe bishobora gufasha n'abandi. Nimba wakunze ikiganiro ntukibagire gukandira like, kugisangiza n'abandi, share, inshuti n'abagenzi bawe, kandi ukande kuri subscribe hamwe n'akazogera kugira ntuzohave usigara inyuma mu kindi kiganiro kizoza kuri iyi channel ya Kivora Media. Kuri Kivora Media intumbero yacu ni ukubaka ubumenyi, guteza imbere umuco myiza no gutanga ibiganiro bifasha abantu kubaho neza no kubaka ejo hazaza. Murakoze cyane ku mwanya mwafashe mukadukurikira. Imana ibahezagire, ibaha amahoro n'ubwenge bwo kubaka ingo zirangwa n'urukundo, ukubahana n'umunezero. Mwari kumwe na Venusta, mbashimira kubana natwe. Twongeye kubonana mu kindi kiganiro kuri Kivora Media. Murabeho.